iyo ntayo irambabaza nubwo atarengeje yabayeho. Umuvyeyi wanje yakoze mu buzima bwinshi. Ariko ndabwibutse ubuzima papa yabaye mu burambabaza atarije nahubaye. Ariko nanjye sanga nanjye ndiko ndabo muri bwa buzima umuryango wanje wabayemo. Bwa buzima bwo gukena, bwa buzima bwo gukengereka, bwa buzima bwo kubabara. Ariko simbona ingene no bivuga. Ariko umuvyeyi wanje yarababaye. Umuvyeyi wanje yarangajwe azira karenganye. Umuvyeyi wanje yaraturutse agasho apfuzwa azira karengane. Ndatangazwa n'ukuntu uno munsi ushobora kumva umuntu yarenganije mugenzi akamushyira mu gasho. Papa wanje yarangaye arababara ari umujene mariye. Ibaza kwanga ari umujene mariye usize akarenganye bakakubwira ko mva iradiyo atayo wigeze wira. Imana igira neza, ariko byose bitegura akazoza keza. Umuvyeyi wanje yarababaye cyane, yarababajwe arangara atacu yari karazira, arakwa kwicwa baramusinyira urupfu atacu yari karazira. Ariko n'umunsi abantu benshi bararengaye bagenzi babo kandi babaza ukuri. Ibyo birambabaza cyane, ariko dukura amaboko mu muzi wene data dukore. Umukene na genera mwanga. Muri icyo gihe papa yarambwiye ati nari umusore maze kubaka mvyaye umwana wa mbere. Inyuma gato arambwira ati ncukiza umwana wa mbere ndagize ikibazo kimwe. Umuntu twakorana akazi yarafashe ariba iradiyo, hama uwo wundi amaze kuyiba aca vyegeka kuri papa ko ariwe yayivye. Iyo radiyo yagurwa ibihumbi vy'ico gihe. Muri ico gihe papa ico yakoze yaritavye agiye kuburana, baramufunga batanamwumviriza. Mwene radiyo ikintu yavuga coje icivugo yari afise, yavuga ati maka amaraso yiwe ndayakaravye, amaraso yiwe nzoyakaraba, ndayafyete ntayafyese amaraso yiwe sinzoshigwa. Papa muri ico gihe amaze kumva uko niwe yitura kwa procureur general w'ico gihe. Ageze iyo nawe ntiyamwumvirije bene data. Ubukene ni bubi cyane, urashaka kwimwa ijambo kubera ukenya ata amafaranga ufise. Papa muri ico gihe ico yakoze yaremeye arapfungwa aja mu gasho. Baramufunga arengana ataradiyo yivye, baramusinyira urupfu arenganwa atazi na kimwe kuri byo. Papa ndagukunda. Muri ico gihe umuvyeyi wanje amaze kurengana akaja mu gasho agapfungwa, akabona nta numwe amuvugira, akabona bose baramuteranya bashaka kumwica gusa, nta kindi bashaka. Muri ico gihe ndakuba mu perezida wacu Imana imahezagire yamavuga ati ndimurenganye mu bacamanza. Hari abacamanza babi, hari abantu barenganya abandi, akabona ko umuntu bari kumurenganya ariko ari umucamanza ntavuge. Papa yararenganijwe arapfunga imyaka. Muri icyo gihe papa yarambwiye ko yateruye inaga y'amavyi, siniya ko bivuga ngo nuko ari kuri televiziyo. Hari inkono banyamo mw'ijoro iyo bitumamwo, niho yayiterura agiye kuyimena, arabona ko ubuzima bwarangiye, arayiterura ayitera abapolisi maze ariruka.
Imana yamurokora nibigeze bamurasabagira amaraso umwe muri barababwira ati ujya umuntu ko ari guhunga cyane birashoboka ko arengana mureke azorengana baramureka aragenda Simba narabaye bamurashitse baje guteka ndibukutire kurasa aragiye burasa umuntu arenganwa harigiye burasa umuntu arenganwa umukamwambuye ubuzima kandi ari kurenga warawe butabizi papa baramureka aragenda arabaho aravikaruse n'amaguru ashika ibubanza mu materasi yaho yico gihe gupagasa kugira rondera ibihumbi ndwi by'ico gihe kugira ashoboye kuriha amafaranga atazi n'ingene byagenze. Papa yarambwiye ati mwana nari muto cyane muri ico gihe narambaye ibara mu bantu muri ico gihe abantu baramvumye yuko ndumusuma kuko nari nakoze naragowe. Papa yambwiye ko yakoze ajya umusigati iwabo bari bafite amahera kubera mukasi. Iyo navyibutse ibyo byose birambabaza. Ngifuza yuko papa I love you. Soko Imana igomburukiro bwiza huri ariko arabaje papa. Papa waramuhimbukiye ntibugeze umwitaho. Ntibugeze ubona ko ari umwana mu bandi abana urabato